Sivyo? Sawa basi. Sawa basi. Bakumvise merci beaucoup. So je no banarateye inda ariko mwana ndamwemeye. Amatwa adusumira nujya munandi ariyo nabandi bafise ingeso zo gutera amada bakazihakana. Waruvuze ngo inda ni gwanje. Yego banza ukoreye ko wumve ko umwana ari top. Kurakunda itari gwawe. Yavugisha ukuri. Wavuze gute? Nakubwire yanti umudadanda muzi ni sawa debo umeze bon. Nibisanzwe ivyo. Biraza kuja nibuke ninda rimba ari gwa turabimenya. No kuvuka aba baraguze impuzu z'abana yarazishizemo interera. Je ndiyemera. Urafise inoti zibona. Kini labo wavuze witwa The Boss. STV every story matters. Yes bakunzi ba STV cameraman nize ko amajo meze neza kuko twinjiye ntituza guswata tugira ko kumwanya rero nkuko mubibona murabona abantu bazubaye hari abantu babereke haje bazubariye umukobwa bavuga ko ari umugore afise inda Frima Boy rero mwarabonye cyane kuri Hit Top TV kinyamakuru kindi cibanye niko novuga then rero jewe numvise amakuru kuko ari mu kinama urumva media iri hafi ngaha mu kinama ni za waka za STV bicaye bangombwe ko ndahashika ariko kuko atubonye hari ibintu bishaka kononeka duze kubanza kumenya yuko hariko harapfa ibiki canke biko bigenda gute kugira ngo dushobore kuvugana nawe ariko amatwa mu ndwi heze hirya yejo nari namubonye muri shooting kwanza harejo nabonye muri shooting ya Waridu iyi ndirimbo ntazi nyene yitwa n'ibintu byinshi ariko ari acting amako nkabona ko afise indikuze ndavuga ati nta kuntu mubwishe ko sinakubona mu cameraman ubu rero bibaye ngombwa yuko ndonka umuntu ambwira yuko bimeze uko nje kuraba rebe bihari ariko birashoboka ko bari kumwe na Waridu kuko Waridu bakerke pare ngaha mugumane nanje rero ibintu bigende fresh cameraman ashobora kuza kugira ngo bigende bien aussi brother fresh ba wewe demi kona mimba iko hapa ndole natama Mukobwa ari hajya ariko ari hajya nyene cameraman banza umenye nkuzimya kamera kugira ngo tuce tugenda tukubite moya kwa moya umuvumburo w'ikimesha si unajua tena zimya gato ya kamera amatukene tushitse nyo tuca twatsa kamera kugira ngo ashiduke yatubonye aho si twagiye cameraman bana twamaze gushika ebana twebwe nta bintu byinshi muri introduction tuba twabikoze tuba twabiberetse kituzanye kuya tuba turiko turaza tugishapukinga ni kubera ko umuntu afise inda tubana ko ashobora no kuvyarira ngaha rero akavyara turi ngaha biraza kutugura kubana dukura akazi kacu sister ni sawa umeze neza kanzu banzu mbabarire kuba ntanguye kuvugisha utarunzi neza utazi nibinzanye ni sawa kwanzu umeze neza Sawa wambabariye none nakubabariye cyambere cyo curi mwiza Merci urashobora kunkunda inda wamaze kuvyara ariko apana ubu uzonkunde wavyara umwana afise nk'imyaka nk'itanu kuko ebana kulea mtoto ni hatari hivyo tuzivugana so ngira ubwo baye nakibara basi je nshaka uzondrage uzobikora uzokudrage yani kose wagutenda niwe yakudraze so byarashitse kugira gutera inda mwana bipanze cyangwa ni accident ivyo so byaviriye mu buryohe cyabiraza ariko umeze neza rero wasanzwe wakwita gute sanzwe nitwa Deborah cyangwa The Boss yose nayo wanje The Boss na mama Katumbu oya nzo vyara mahasi oya umuhungu n'umukobwa umuhungu wow umuvumbuzi mesha kuko mubiza abana bose babahungu bavutse barabavumbuzi mesha ariko aho nyene sister je ndashaka kumenya ikintu kimwe Frima Boy murakundanye ego canke hoya ntiwishure byinshi ego canke hoya ubu kuri umwanya oya Frima Boy niwe mwene yonda ego canke hoya ego ejo mu misi hari kwa kangahe kuwa gatandatu nimba nihenze narabonye kuwa gatandatu waheze narabonye uri muri tournage ndabura ingene ndakuvugisha cameraman yaraha ndavuga ati uyu mujenegeza kumurondera ijya video warimo ni ya Waridu tubivugisha ukuri warabonetsemo cyangwa ushobora kuba ari wewe mwene Inda Waridu ashobora kuba ari wewe mwene Inda oya so nabaye buryo kumufasha muri tournage gusa iva n'indirimbo agira ashaka gusohora ntabwo ari mwene Inda kandi twamaze kumenya ayo makuru twe tubwiza ukuri film urusanga uri kuramubeshira guhisha ukuri film ari muri kuramubeshira twe tuzotuma duterereza tugufasha umwana kure bien ariko tumenye se wewe wa vrai aya so Waridu se wewe wa vrai ni film biraje none film wafise undi mugore muri Saudi bizogenda arabizi nawe so turabivugana no kubivugana Mugabo we none cyangwa abantu hava bibazana ubube iki ni giki nanga ona tubana wambaye ikabutura gamana cyangwa ijipo nkaraba neza ko ari imbanye biko birankora ko basi turaba kora ko nkore ko basi nanje rimwe ni kutesta twumve ko atampuzu ziriyo ega abantu bava batavyemeye nivyo gukora ko gusa ya ndapfuye yewe
ibintu biri seriye ndagasuka umunyu none nyene aho rero usigaje nk'igihe kingana gutyo kugira ivyaha nukwezi guhera je Waridu rero namaze kuronka amakuru avuga yuko ari iwe vyaheze nivyo just ifyina we yamaze kuvyemera ko ari iwe none gashaho ko yavyemeye wo vyankira he mbwira rero mbwiza ukuri ntaramutelefone mbwiza ukuri ko ari ivyo Yateye ibintu vyakaze rero vyakaze ariko vyarashise nawe murabikora basi ntiyinjiye ko mwarabikoze oya reka nta narimwe oya mubazi ndamubatse oya aba ngaha hafi barahazi ko aba hagiye Allô? Hola braza vipi? Yeah, fish. Man je ndakuri zineri nyaruka man. Eba hari ibishanga je nabonye kandi na marare yawe bagomba baguhe unyaruke. Nimishanga za gutema. Man ngutora amahera yawe barayatwara. Ndaje man. Safi. Uyumvise amahera acaza yiwe. Kumbaje kurera inda y'abantu. Ni sawa rero umeze neza. None kuguma wiruhega twari tugeze kure tugaruka ino. Usigaje igihe kingana turi gukora ivyaha. nukwezi wa gatanu guhera Ukunyene turi mu kokanga mbere. turi mu wa gatanu Urumva ukunyene ushobora uzovya. Iyi ndani mbari ya pirate. gute Cyo kwa muganga ngo dupime turanga. tugere Bapima kuranga. ni 2000 Aba bapimye ko ifise amezi angana gute? Icenda Ifise 9 urumva anytime ubona zala. direct Ko wambara utumini kandi waravyaye. Waridu fresh. Man, rero urazi umuntu wamumereye amahera ho? so nivyo ni sawa Uramutse neza nk'umusheri. Turamaze kubimenya. oya jewe n'umusheri wanje Vyaheze yavyemeye nawe uzaza kuvyemera. wapi none bamubwiye ko n'umusheri wawe Inda ni gwawe witeguriye gute kurera undi mwana agira kabiri. bisanzwe ngo nzareka ndamutse abakunzi ba STV okay hama jewe waruvuze ngo inda ni gwanje Yego banza ukoreye ko wumve ko umwana ari top. kurakunda itari gwawe Yavugisha ukuri. Wavuze gute? nakubwire anti umudada ndamuzi ni sawa debo umeze bon hama uyu mudada abatamuzi ni umudada nakoresheje muri clip muri tournage ejo Ntiba kuko ntiraboneka. twari dufite tournage ingeso ejo y'indirimbo ingeso naramukoresheje kubera ari ibintu naririmbye mu ndirimbo bisaba yuko urondera umudada afisinda ndabesha oya nubeshe hama ibirenze ivyo ndibaza nabirefu namukoresheje gusa muri clip nuko nashatse kwerekana ivyo naririmbye ndavyerekane muri image nerekana umudada afisinda ya vrai apana bijya byo kuvuga ati ngo yagize ibihuzu urabona ko ari ya vrai ya original ego niyo mpamvu naciye vuga ati reka nkoresha umudada afisinda ya original Ariko aho nyene imbere yo kumukoresha muri iyo video waramubajije igihe iyi nda ifise amezi angana gute? oya Jesse no mubaza kubera ivyo je twavuganye umva kugira ndamuronyeho nyene ni kintu ni challenge ndende sivyo naramurondeye andungika ku musheri wiwe ndavugana n'umusheri wawe sivyo turayaga ndamuriha urumva namurisha amahera menshi Sheri we winde? Mwivugiye Yavuze turazi ko ngo ni frima. yego Yo wavugana na frima bo. je Turamuguha frima. turayaze ndamubwira ati je ndamukeneye je ndamuisoda ndavuga ati kandi ndamuisoda umudada ndamuifana yiwe ndamuha amahera sinakurisha ntaramuhaye inoti ndavuga ati reka ndamukoreshe muri clip kuko nivyo naririnze nyene mu bintu by'abajene batera amada bakayihakana nicyo vuga ati reka ndondere umudada afisinda kugira ndamukoreshe muri video niyo mpamvu naci ndamurondera umudada kandi vraiment merci warakoze kuza kumfasha kandi turindira indirimbo ingesi isohoke hama ibintu bigende neza ko indirimbo nakoresheje uburyo bwinshi warazi kurondera umudada afisinda kugira umuronye kurondera abatama bashaje ivyo byose nakoresheje uburyo vraiment abakunzi vraiment muncange vraiment ndayigombore basimera heze bazimaje vraiment mzoba mukoze Bakumvise ko wasavye ubufasha ariko aho nyene je nabaje ikibazo kubera ko utamubajije igihe afise uyu mukobwa anytime aravyara bro. Ni nuno musi ashobora kuva ngaha mu kiganiro aja kuvya je ndabimenya sane no kuza sameza ngaha icenda umva ahubwo uri kurarenza ko imisi oya hazo mwazige ya matariki wabikorera ko bakubita moya niyo yasigaye urumva je abwo navyisoni we wako je naragize ubwoba nibaza yuko apfa vyarira muri tournage arakomeye umukobwa ndamwegera kugira agiye ce nsama aho naboye tuva ngaha vraiment nuvyaringa ngaha atavyara umuvumbuzi meje kuraba vraiment tuzokuraba ego n'amahasaya oya reka oya umwana w'umuhungu nca ndaguhumye yo wo mungabira kubu namugo nsanzwe nkunda abana Nukuri. cyangwa ungire n'uyu ndamutwara ari umwe oya je ndere bagunigaramiye akwije imyaka indwi ucuma
Oya. mukoresha ivyo nshaka Oya. cabagwanje sivyo no Oya. Freema ni yamwanka uzoca umunyi Oya. amwase gusa uzoca umunyi Umvandi nakibazo. sawa none biciye bigenda jewe shukuri na relation je dufitanye nabaye rimwe umviza jewe n'umudada vraiment navyivugire vraiment na twahuriye ku kazi muri tournage y'indirimbo Ingeso nta bindi twagize tournage umva namurondeye kubw'ubufasha amfashe naje ndamufasha urumva naramurishe kugira image nange image nziza ku bakunzi bacu yego ndibaza nabindi nabirefu vraiment ibirenze ivyo n'urusaku yego ariko aho nyene rero indirimbo yawe Ingeso iyo ngeso zabo bantu bateye amada burya wewe nturimwe mu bantu bateye amada biragorana ko bafasha abantu jewe Ingeso je no narateye inda ariko umwana ndamwemeye amatwa dusumira nujya mu nandi ariyo nabandi bafise ingeso zo gutera amada bakazihakana nahantu havuga gutya abakobwa bubu umva urabona abakobwa bino minsi basigaye bagenda n'abajene benshi ugatusanga batewe inda agiye kumushira umushere wiwe akayanga urumva aba papa bubu bagenda n'abana bato aba bana bubu bihanga aba papa bubu ngo nibo bafise iponyo bafise abana bangana izo ngeso nazo kuba jene batera amada bakazihakana niyo mpamvu nacivuga ati reka nkoreshe umudada nerekane image nziza vraiment muyitege indirimbo ni nziza vraiment izo biri ku rwego rushimye kandi iri kwideni hama je vraiment je ndi kwideni vraiment kwideni tuca tuyite vraiment ndayigombore ko je nakoresheje uburyo bwinshi kandi urazi ko naciye ngwara naragwaye after clip imbere yuko ngira tournage nabanje ndagwara ninjira ibitaro ndakonsoma amera nari gukoresha yose ya video ndayashira mu bitaro kuko amagara rutamajana vraiment ndi mu ideni ariko ku bantu bashigikira umuziki wacu barabico bakora kuri jewe kuje mfasha rero uyu wavuze ko ari atabindi mufana ko mwakoranye igikogwa uno mwanya urumva n'umuntu akomeye n'umugenzi kandi yakwitangiye cyane kuko nta mahera wari ufise yo kumuha ashobora kuganya canke kugarda iki ukuntu ameze je ndumva ko umengo je ubwanje birankoze ko ahubwo biranambabaje kuko je yaba mpari ntavyo mwari gukorana naye gutuma mpamagara abapolisi kuyenka ati no gute umuntu ari mu kuvyara mungwire sha munda nk'umugenzi basi byo none oya uri umugenzi vraiment kumugwa mudani nibisanzwe ivyo biraza kuja nibuke ninda nimba ari gwatura bimenya naho bashobora kuma director avuga ati mukore munda mu scenario ko mukora munda nkamukora ko nguko abanga mukorako umva ni script umva ni ndiko ndakina nderekana ibintu ndiko ndaririmba kugira nerekane message nange message ko indirimbo yanje nasohoye Ingeso indirimbo irimo message 100% kandi muzovuga ati Waridu vraiment ariyumvira yego kandi warabisabiye n'uruhusha ku mugabo wiwe ariko none Freema ko twaherutse yanga kwinda atari wiwe bimeze gute aja guterana amabuye ngo iyo nda muri biri kuri Hit Top TV mwarayibonye cyangwa muzobibona bakavuga yuko iyi nda atari wiwe ubu wowe na Freema bimeze gute Turayaga nk'abashiri turayaga okay mumbwirira amajambo atatu y'urukundo egera none hakubona neza egera habwe namubwire y'urukundo ntimuyaga neza twende basi sheri nzo kubera igitutu muzuba none cyangwa yaraguhevye vugisha iziri za bindi naririmbye rero yandi yangeso naririmbye yangeso rero nk'ubuyovye tuvyarirako oya vraiment abwo turabe duheze kwe naka nusange uzo kuvyara gawe none nta kuntu bazotubwira amabanga yawe na Freema ya bien ivyo batamenye nimbu yatari wiwawe abantu ego bazava bibaza ngo ni yiwi wiyo tugize basi jenye biribanga sinzobiposta nzobikata vugisha ukuri Freema uno mwanya arakwemera inde cyangwa kwanka imbere ya kamera gusa mugeze muri babiri akakwemera turayaga turacayaga mu musanzu kuko nda iri mu kuvuga abo baraguze impuzu z'abana yarazishizemo interera je ndiyeme urafise inoti zibona kini labo wavuze witwa the boss Debora the boss afise inoti wita the boss ni the please ko yavutse none hajya Freema mukundiye amahera mari muzamwe mukundanye muca mukuburana mwarakundanye canke ko ari gukuburana gusa so nimba wabonye igihe kya cyo muri Top TV nimba bagikurikiranye kujyanye neza je nabonye umengo uri kuramufaka ko yagupona ngo Welandri mie na mamimba za bongo alirudia kule kupiga majiwe batu none ko nje turayaga tuntu turayaga mu telefone yewe Freema mana no kucana kuronka no ryohego reka tumve na mu telefone yewe Freema utitavyo ndababara Freema boy abafise nimero amajana 7 nimba reza gupasa
turabe ko yorengana tumubaze yuko mu byumva ko cyangwa umuvugi ni uci umuvugisha ati ndi the boss sheri wawe ndumva amacunga agomba mfate tumuhabure kauke mubwire Nshobora. tungizaza ndavyivugira hora renda vyivugira bakayita abantu nk'aba bazi ivyo bakoze aba bazi ivyo bakoze afise ubundi mugore aho usanga ajyana kwa kakabari ko murahamagara ntiyitaba kurungika insta voice guhamagara umva heka abakobwa muri ihanga wamwihanze uzi ko afise n'uwundi abakobwa barihanga kwe kadugira irya nyuma kandi kujugumira iri rya nyuma ryanse ndamwiho hola baba vipi yeah man jenda umufana wawe nkurikirana ibiganiro ukora cyane uvuga cyane ndumufana wawe nkunda gukurikirana ibikorwa ukora kenshi hari ikiganiro abanye bakoze kuri Hitop TV bavuga ko ari umukobwa yitwa Debora ngo afise inda yawe turamubonye ahantu agomba kuvyara amana afise amacungu hari umukobwa mwakoranye ikiganiro bavuga ko ndari wawe yitwa Debora twamubonye ahantu amacungu yamufashe ndumufana wawe akurikirana ibiganiro vyawe kenshi Sizo uramuhevye none amacungu yawe cyagufata cyangwa ko ari je nabigize je rero abakunzi ba SV ndabasize bari kumwe na Waridu inyuma ntibazomumba sister nibaza yuko ntihazogira ukumbaza genda uvyishyuye nta uzombaza ngo wewe wari mubiki Nyumva amahoro tugushimire rero wakoze ukanya waduhaye kandi uri mwiza umukobwa asuku afise inda asuku wibaza cha wibaza atana nicyo ko ari the boss nyene Freeman wavyara azocagaruka gukunde sivyo tugushimire cyane Waridu courage bro pambana na kazi merci sana kabisa akajambo kanyuma rero akajambo kanyuma kwa bakunzi ba STV mwumfasha Freeman jewe indirimbo yanje ndayihera heze Freeman iri mu ideni Jesse no wabesha Jesse faking a life ngo oya indirimbo yanje iri mu ideni namaze guturuna image none hasigaye anga kugira ipfe yasami bakumvise hama merci sana mwitege indirimbo nziza ifise message nziza yego murakoze cyane message mu kirundi bisiguri message ubutumwa facture mu kirundi bisiguri facture numva ko ari facture nyene mu kirundi ni facture nyene facture Andereka ivyo bintu kwanza Iranse wabaye umyigisha ntaco wabaye umyigisha Shira mu jambo subscribers subscribe binakwama mindabitsiye subscribers no maze umviriza abakunzi ba STV mugire subscribe kuri STV sibisanzwe merci beaucoup STV murazi uko dukora byinshi bitandukanye kugira ngo tubahe amakuru ari ku mwanya kandi agenda bien ndabashimiye cyane yari Waridu n'umugore wa Frima Boy STV sawa basi bakumvise merci beaucoup STV STV, every story matters.